ko mwashoboye kwitaba muri kino kibanza. Imbere yacu turafise abantu biteka baza kuduha ikiyago cacu no munsi, aribo batumyeko namwe uyu munsi ko hari ibintu bidasanzwe. Turi kumwe na Big Fizzo, turi kumwe na CEO, turi kumwe na manager wa Bounty Boy, turi kumwe na Madame Helen nawe nyene aza kuba ari hano muri kino kibanza ca Bounty Boy. Reka rero ndabaha ikaze nongera ndabasaba yuko mukwikomera n'amashi y'abamenyesha makuru muri hano. Merci beaucoup. Reka rero twakire manager wa Verma nawe nyene ashobore kugira ikintu tubwiye adufashe kwakira abashitsi bari muri kino kibanza. Namutse neza. Ego me. Ndabashimiye mwese ko mwashoboye gushika ngaho uno munsi. Uno munsi twagize iteka ryo kubakira, twagize iteka ryo gushira habona troisième édition Festival de l'Indépendance. Turabaha ikaze. Ibibazo mu bibaze, ibyo mukeneye gushikirizwa mu bishikirizwe uko dushobora tuza kugerageza. Hama nkuko arivuze ama information muyakire uko tuyabaha, hama muyashikirize ko twayabahaye. Murakoze cyane. Twashaka guha ijambo CEO kugira atanguze iki gikorwa. Amahoro, nzira ko meze neza. Reka nanjye ndabashimire kubona mwatwitavye. Hama ikintu cyatumye turi ngaha twese ngira benshi murakizi, mu festival turimo dukora uyu mwaka. Ubu akaba ari edition ya 3, tukazoyikorera Ngozi n'Igitega na hano iwacu Bujumbura. Ni muri ya ntumbero nyene yo gukuza umuziki ndundi, twigishije ko hari abantu badashobora kumanuka setu nko mu Bujumbura, kenshi bibagora kumanuka. Hari n'abandi ba artiste benshi usanga bataronka akaryo keza ko kuduga kwimenyekanisha mu ntara hagati. Niyo ntumbero nyamukuru no kwigina umunsi wahariwe independence. Umva ni ikintu gikomeye cyane ku Murundi wese. Gira ni ikintu cyo kwishimira, ni ikintu cyo kugendera, ni ikintu cyo general gushimira Imana kubona abakurambere baturwaniye turaronka independence turikukira. Nibaza ko ari igikorwa cy'Umurundi wese ahari hose yo kwishimira. Ego ngira ni ivyo. Hama mwakoze kuza, ngira muraza kubaza ibibazo mugabo je ndashima yuko mubaza ibibazo byerekeye juste iyi independence. Peut-être yuko ndaza kuronka akanya ko kuganira na andi aho desa byerekeje mugabo nasaba cyane yuko twavuga byerekeye iyi independence. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Hélène, chargée des relations publiques et de fondation Iragué, pour la Mukabezi, du RN3 à 1600 mètres. Renganye la pierre de l'histoire Stanley. Jewe ndiga nk'umutumire kubera processus ikindi gikorwa tuzokorana na Bounty Boy kwigenekezo rya 21 muri uku kwezi kuri Eden Garden Resort route Gatumba Kajaga. Icyo giteramo kizoba arico gupromotinga abana bagendana ubumuga mugabo bafite izindi mpano. Hariho umwe yitwa Nipo Simpo agendana ubumuga bw'amaguru n'amaboko, kugira benshi mwamaze kubona amaze gusohora indirimbo ahagize igihugu cy'Uburundi. Hariho n'undi yitwa Swaga nawe nyine akaba agendana ubumuga bwo kutabona, akaba ari umwana rero mu kigo cya fondation Uwiragiye. Rero ngaha kubera abantu ni kugira ngo nagira ikibazo kimwe n'ikindi kuri icyo giteramo cyo gushobora kubashigikira. Merci beaucoup. Ni iby'agaciro cyane abo turi kumwe. Banze ndabaramutse ndanabashimira mwese mwashoboye gushika. Ikibazo cya mbere ni kubera iki twari twabwiwe ko festival itaba, ariko kandi uyu munsi twaba turi ngaha muri conference. Ikibazo kigira kabiri, mwari mwatubwiye muri edition igira kabiri ati Festival de l'Indépendance tuyikoresha uburyo bwacu. Sinzi nshuro igira gatatu hari uwashoboye kugira icyo afashije
hama ikibazo canje kindi kuri Ellen atubwiye ko muzokorana na Bantuboy, ni Bantuboy canke abaririmbyi bose bari muri Bantuboy canke muzokorana na Fish? Reka manje nshimire Bantuboy kuba yumviriye gukora ibiteramo mu ntara zitandukanye z'igihugu, kuko kuguma Bujumbura na bariya baravuga ati twebwe natwe tubikaba abafanzi ba Bantuboy dukeneye kumva bishasha, dukeneye kubona abaririmbyi bacu dukunda. Hama twabonyemo abaririmbyi, twabonyemo imigwi, ndabona nk'umugwi w'abatambyi intambo z'ikirundi. Mbega ubu bamwe byumviremo gute mu gihe abari batamba gusa kandi tuzi ko aza kubamo baririmbyi? Amigira kabiri tukakubaza CEO kuri stati yavuze ati abantu bakunda gapfa, ese kuba ari kudatahura izoba na ntizoba. Icyanyuma ibibanza muzokoreramo iyi festival abantu kubimenya byo bari byiza gusoma. Murakoze. Félicitations d'abord kubona bagarutse iyindi edition, ariko ikibazo cyane kiravuga giti tugerageje kuraba ino festival no kuvuga yuko na promotion nyene ikwiye, no kuvuga yuko iba yararonse, ariko nibaze ko twashitse nk'abanyamakuru umwanya wo gukora bwa bishore kuhereza promotion no festival kugira igere kure. Nta promotion nini ihambaye twabonye, ariko nkacimbaza kino kibazo, mbega ino festival muri kuyikora kugira habe avantage yahe ku bantu cyane, muri kuyikora kugira mushike kuki? Icyo kibi kibazo kiwanje cyane. Ikibazo cya kabiri rafuwa pase aheruka kuba festival yabereye ahahora rero ya kera, harabaye ikibazo show ntiyaheze ntiyarangiye bivanye no kuba kibaza kuvuga yuko umwanya baduhaye warangiye, nuko abafana baragenda, ariko umuntu barasubira kutwemerera turabandanya show, ariko ari abagiye. Mbega icyo kibazo tuba cyarakimuwe kuri no ncuro ku buryo bitazosubira kuba. Urakoze kandi baheze. Alo abajije ngo kubera iki mwatubwiye ko festival tazoba? Jenda umuntu nkunda gukoresha amajambo cyane rwose kugira ndabe helma abantu babishyigikiye. Nibaza yuko mu gihe dusohora afishe ya festival, bica bigenda n'intuze ya promotion nyene. Igihe dusohora afishe ya festival, muri benshi bari ngaha nta muntu n'umwe yapostige iyo nuze iyo afishe, kandi ari ikintu cy'igihugu, ntabwo ari twe tubikora ku gatwi kacu, ngabo ari ikintu cy'umuntu yito yuko ari umurundi wose ashobora gushigikira, kuko ni festival de l'indépendance, donc iranda ikaturaba twese. Ce qui est dommage, il y a personne ya postige ikintu, ariko juste kwandika yuko festival itazoba mu isaha imwe, iyo message yari imaze guserukira mu Burundi bwose, isi yose. Vrai ou faux? C'est vrai. Ko jewe antuka je ndaca ku mbuga za Facebook kenshi, niho mbona aba journaliste bacu canke aba promoter bacu bakorerayo cyane. Je ndo umuntu nkurikirana kimya, ndashobora no gusita amapage amwe ngaha, juste ahora amvuga nabi, juste kumvuga nabi. Donc ivedeo yuko cyatakiza nkora n'umunsi n'umwe, ndabazi bari ngaha kubera iki batakoze. Ni ikintu cya independence, nimurabe ngo kubera farias basi nimbunya nka ntacyo, ariko iki ni ikintu cya independence kirakuraba nawe. Nimba tudahuza, nimba tutahora tuganira ivyo uvuge ati okay nakare urukwavu nuwangu urukwavu aramera kuri ruga, iki kintu ni cy'Uburundi, ni cya independence y'Uburundi. Rero cyo kwandika kurya nashatse nandike ntangura akantu kabona ko yuko habaye induru kuno nandika nta festivalize bash isa imwe. Iyo message yari yamaze kugira isi yose, kivediri yuko benshi mu Barundi dukunda apfa, idukunda iterambere ry'umuntu. Pourquoi ukuntu iyo message baguma bayipartaja afishe bakayipartaja mu legend umuntu ndagukinisha amajambo, umuntu ndakora ndashaka kuraba reaction yiwawe,
ngaca menya ikibanza cyawe no gushira ngaca menya uyu muntu nawe twuhura nani yambo no muha kuko nakamara rero umuntu nashizemo ingufu nyinshi muri uwo muziki cyangwa mu izina ry'iwanje nararikoreye imyaka n'iyindi umuntu notiza ikirato aho nacingira niyo cambara na nico gituma jewe kuvuga ati reka jewe nkore iyi festival cyangwa biri muri iyo gahunda uko abandazi uko abantu tugendana muri iyo voyage ya festival cyangwa iki hari impanuro zimwe dutanga hama kuvyerekeye umuntu yawaje Star TV wabajije ngo promotion ega promotion niwo uyikora bro ega wowe wabajije ikibazo ko wabajije ikibazo ko nawe nkabibona ko ata promotion igiye ariko barangiye promotion yo kuvuga ko kitazoba uca wimvira gute je barangiye promotion yo kitazoba why ndasubiye iki ni ikintu cya independence kiraturaba twese naho tutavuga rumwe naho tutagira ikintu cyo gushigikwa c'est pas parce que cyakoze na banki boy ndazi ko abantu hariho abantu benshi bifuza yuko banki boy mu musiki witaba ariko ku izina ry'Imana kugenda umuntu naho muri ibintu byose kugenda umuntu kirima imbere nimba nkibandanya kuririmba hari abantu benshi baririmba neza ariko ndacari kuri list kandi nta muntu azoza kunkura kuri list atari Imana yonyine nimushigikire umurundi naho muba mutavuga ko umugabo uvuga tubona umurundi n'umuntu w'iwacu ariko akora iby'iwacu ariko akora ibintu bizodutesha twebwe bizoduha agaciro hama hari ikindi babagije sponsor sikirenga tukashimira abantu baduhaye sponsor ku radio hariho za Rema hariho za Black FM hariho ni nyinshi bihaye vraiment kigoro bakaduha niyo basi nako ka sponsor ko kuvuga ngo babicishe ngaho kuvugisha ukuri sponsor sikirenga ngaho ibyo bintu jewe ibyo nshineke kuko no gutangura umuziki natanguye mfise 0 francs ariko kubera nyine uhaje iwanje niyo yashikanye ngaho nabashimira n'abantu bose babafana bamfashe mu mugongo kugeza n'uwo mwanya ariko ni je nosaba yuko ikintu ari ikintu citiriwe Burundi cy'umurundi mwene wanyu naho muba mutavugana muzogishigikira c'est pas ngo mbaka twabagenzi twese bishoboka nane nzoba iyo interview naranditse ko bitazoba muca murabipartaja nose mubona ko nzoba iyo interview wowe ufizoragara natanga interview kuko ndabaye interview ukura supporting ibintu bibi gusa ese nta byiza umuntu yoba yarakoze ukuvuga ati ujya naka nuko ameze umugabo hari igikorwa udashobora hari ikintu Imana yamuhaye udashobora naho ugira gute sukugara n'umutima mubi mushiramo kugira ngo dukorane amanuze interview kuko interview arakeneye ku artiste wese arakeneye interview arakeneye promotion rero kubona nkikausha kutabama ama interview no kumbona ibyo mwandika amukachisa kazuka ntengera ndakubona ko andika nabi ushaka kwenda ku interview so anyway yako kuki dukora festival mu interior ngira nabivuze muri ya ntumbero yo kuvuga ati hari abantu bari ruguru capo dabo kwanza ni ikintu cyo kwishimira ni ikintu cyo gucelebra parce que ni igihugu cya independence uri mu Burundi gira ni ikintu cya mbere utegerezwa kwishimira so mu ntumbero ni kwa kundi nyine promotion y'abaririmbyi wa promotion wa akajobo umuririmbyi atashobora kuduga par exemple kuko kenshi bariko tubikorera muze ruguru mugabo Bujumbura tegeza kuhakorera nabi so liste yari ifise
muze Ngozi na nuze byari kuri liste na Gitega byari kuri liste no mu zindi ntara tuzogenda Imana ntiyadufasha amagara muri ya ntumbero yo gushigikira umuririmbyi, muri ya ntumbero yo kwerekana talent z'umuririmbyi, muri ya ntumbero y'abafana bo bari za ruguru za hehe badashobora kumanuka cyangwa badafite ni televiziyo. Rero n'abafite udutelefone mugabo bafite udutelefone tw'amatoroshe si benshi bashobora kuraba umuririmbyi kuri telefone. Bagenda muri iyo ntumbero yo gukomeza gushigikira umuziki ndundi no guha intege abaririmbyi bariko baraza. Murakoze cyane. Oh sorry, ibibanza Ngozi tuzogira kuri BBDR, hama Igitega kuri Restaurant Nox, hama i Bujumbura tuzogira kuri Nueva Vista ni mu Kinama. Murahaye ikaze cyane. Wambarije ko igitaramo tuzakorana na Bounty Boy yose cyangwa gukorana na wenyine, bahisemo Bigfizo wenyine kubera ko tubizi amaze gushika ku rwego rwo hejuru, kandi intumbero y'icyo giteramo ari guteza imbere abo bana bagendana ubumuga kugira nabo bamenyekane, bamenye ko naho umuntu aba afite ubumuga tutategereza kumukumira, ariko twategereza kuyaha kugira nawe atere imbere. Ariko muri icyo giteramo harimo Bigfizo wenyine ko aratoye na Vishulos kubera nawe asanzwe agendana ubumuga, kugira abo bana babone ko aha ageze ku ntambwe ishimishije cyane, bibaha intege zo kubandanya. Murakoze. Yego, hariho ikibazo babajije kubera iki twashizemo club traditionnel. Nibaza yuko iyo turiko turavuga la culture, turiko turavuga umuziki nabo barimo. Sinibaza yuko kubera batamba gusa, batamba indirimbo, umva ntibatamba ibivuye umuyaga, batamba indirimbo. Hariho abaririmba, hariho n'abatamba. Nibaza yuko ni ikibazo gitari gikwiye no kubazwa, kuko umu-artiste ntaba limité gusa kuba aririmba indirimbo tuvuge moderne na traditionnelle, ça fait partie de notre culture. Urumva nibaza ko ari ibintu bisanzwe cyane, n'ingoma yaba byakunda zogiyemo ko byose birepresenta igihugu cyacu, surtout mu mwanya turiko turavuga ikintu cyitwa independance. Nibaza ko ibibazo ari ibyo.